ngo hari abantu benshi cyane bakuze batazi gusoma no kwandika. Aha mbere ngo bagwiriyemwo abakenyezi. Ni muri iyo ntumbero mw'ishirahamwe ry'urunani rw'abakenyezi biyemeje kurwanira imibereho myiza n'iterambere, batunganije inyigisho ku bagiye kwigisha abakuze gusoma no kwandika, nk'uko tubibarirwa na Esperance Ntirampeba asanzwe rero arongoye iryo shirahamwe akanariserukira imbere y'amategeko. Uno munsi muri kino kigo turamutse tufise ibikorwa bijanye no kunagura abigisha basanzwe bigisha abakuze kwandika gusoma no guharura. Nivyo vyigwa twategekanije bizomara imisi 3 kugira ngo tubanagurire ubwenge. Tuvuze kunagura twumvikana ko mwari mwarakoze ivyo vyigwa, mwari mwakoze novuga ku rutonde rw'inzandiko nabonye ngaho canke ni urutonde rushasha? Nogira nti ivyo vyigwa twari twasanzwe twarabikoze kuko twari dusanzwe dufise abanyeshure bariko bariga, vyumvikana yuko abo banyeshure bategerezwa kuronka abigisha babinonosoye kandi babifitiye ubumenyi. Rero ivyo vyigwa abo tuje kunagurira ubwenge twari dusanzwe twarabigishije bararonka ico bita formation y'ingene bashobora kwigisha abakuze kwandika gusoma no guharura, kuko si ibintu vy'ivyigwa ngo nukwera wize amashure canke wagize iki ushobora kwiyadukiza ushoka wigisha. Ni ivyigwa bisaba kwigishwa ugakurikirana ukavyitegurira neza, kuko utabikurikiranye neza ni ivyigwa bigoye udashobora gupfa kwigisha. Ivyo vyigwa rero abo bantu bigishwa bacu twari dusanzwe twarabigishije, ariko uno munsi twashaka dusubire tubakaburira ubwenge. Iyo mwigishije murasubira mu kibano mugaheza mukaraba ko ivyo mwabyigishije babikoresha? Ego cane, nico gituma mubona twabanaguriye ubwenge, twategekanije ivyigwa vyo kwanagurira ubwenge, kuko twaheruka kuri terrain tukaraba ivyo bariko barakora ko babikora nk'uko bavyigishijwe, ko babikora bakurikije urutonde rw'ingene bategereza kuvyigisha. Tubonye rero ko hari hagahaze, nico gituma twaciye dutegekanya uruganda rw'imisi 3 kugira ngo dusubire tubakaburire ubwenge bashobore kwigisha ivyigwa bafise ubumenyi bukwiye. Abaje kwiga bari mu mice itandukanye, hariho abo twumvise bize amashuri bafise urugero rwo hejuru n'abandi bataciye ku ntebe y'ishuri. Ugutahura babitahura kimwe canke hariho urugero igipimo mvuga ati tugeranije tukageza aha aba bose ku vyo bize bashobora kubitahura? Murakoze cane. Kubisanzwe nta muntu twozana ngo aze gutanga bino vyigwa ataciye ku ntebe y'ishure ntivyokunda nk'uko nabivuze. Ndetse n'uwaciye ku ntebe y'ishure si ivyigwa apfa gukorokeramwo, ivyigwa bigoye cane. Hasanzwe harimo abasanzwe arabigisha ubwabo. Ndetse naho buri umwigisha ivyo vyigwa vyo kwigisha abakuze kwandika gusoma no guharura, ntushobora gupfa kuvyigisha kuko ntuvyigisha ku musanzwe wigisha abanyeshure abana batoya. Ni ivyigwa bisaba ubumenyi. Rero nta muntu n'umwe mubo mubona bari ngaha n'uwo bari uwanyuma arafise niveau 9e. Ntashobora kuja kwigisha ivyo vyigwa ataciye ku ntebe y'ishure, ntibishobora gukunda. None muravye kuko si ubwa mbere mubikoze, abamaze kwigishwa boba bangana iki? Mbega ni mu ntara zingana gute? Nogira nti dusanzwe dufise amasantre 8. Ni ukuvuga hariho ngaha mu Kamenge, hariho Bubanza, hariho n'amasantre ashika 5 ari mu ntara ya Cibitoke, hariho na Mubone. Urumva ko Cibitoke irimo amasantre 5, ngaha muri Bujumbura hariho amasantre 3, ni ukuvuga yose hamwe n'amasantre 8. Mu ntara hagati mu gihugu hoho ntibishikayo canke ntibizoshikayo? Ego twavyifuza cane, ariko mwese murabizi ko ivyo byose bisaba uburyo, kuko si ivyigwa dushobora gupfa gutegekanya uko nyene. Abasanzwe bigisha barakenera akadeplacement, hanyuma umwigishwa nawe agakenera ikaye n'ikaramu. Nico gituma mu gihe turonse aho tudodora, tugize amahirwe tukaronka dufata mu mugongo, ivyo vyigwa turashobora kubishira no mu ntara zose, kuko nk'uko mwavyiboneye mwebwe nyene ndiko ndabibabwira ababigisha, mwabonye ko bose bababwira ko abakeneye gusoma kwandika no guharura batagize amahirwe yo guca ku ntebe y'ishure ari benshi cane. Nico gituma rero turonse uburyo tukaronka nk'umugira neza dufata mu mugongo, dushobora gushika no mu zindi ntara tutarimo. Twebwe icatumye dushiraho ivyigwa ku bakuze kwandika gusoma no guharura, twararavye mu gihe murazi ko dusanzwe kino kigo cane cane
tugwanya amabi akorerwa abakenyezi. Mu gihe rero abakenyezi baza ngaha mu kigo twarababaza intambamyi nyamukuru bafise, benshi muri bo bakatubwira ati n'ikintu kiri imbere kitugoye harimwo ukutamenya gusoma, kwandika no guharura. Kuko nk'umugabo arashobora kumusaba umutahe wo kudandaza agashobora ati noguha umutahe gute utazi kwandika, utazomenya kwandika umuntu wahaye ideni. Canke ugasanga nk'umukenyezi baramwandikiye nk'agakete canke aratunze telefone, ariko ugasanga iyo telefone ntazi kwisomera message, bikaba ngombwa yuko aha nk'umugenzi akamusomera, ugasanga amabanga yiwe arasanzaye. Ni ukuvuga rero yuko twabitegekanije kugira ngo bije muri ya ntererano yo gushobora guterera kugwanya amabi akorerwa abakenyezi, kuko twasanze nico ubujuju kirimwo mu bigenda birahohotera umukenyezi mu kutamenya kwisomera agakete canke se ngo amenye babiboja inama n'umugabo, umugabo ntamugirire confiance kubera azi ko atazi gusoma, kwandika no guharura. Intumbero nyamukuru rero twabishizeho yari yo kugira ngo dufate dushobore kugira gusa nabunganira kugira ngo tugabanye ya mabi asanzwe akorerwa abakenyezi. Nico gituma twaciye dutunganya ivyo vyigwa ko twabonye ko vyogira akamaro ku mukenyezi, sino ku bakenyezi gusa, ndetse hariho n'abigeme batagira ayo mahirwe, kugira ngo nabo nyene base n'abava mu bujuju ariko dushobore gushikira rya terambere rirama, kuko twese tuba tuzi gusoma, kwandika no guharura. Umwe mu bagiye kwigisha abandi yavuze ko bitoroshe kwigisha abakuze kuko ngo ntibategera cyo kimwe n'abakiri bato. Jewe nitwa Nagakobwa Janine, nkorera mu ntara ya Cibitoke, zone Rugombo, umutumba wa Rusiga. Ego musanzwe mwigisha, mbega mwigisha ibiki? Twigisha abakuze gusoma no kwandika. Ivyigwa mubaha biri mu Kirundi canke mu rurimi rwawe? Mu Kirundi, kuko n'abarundi twigisha. None mubona ivyigwa mubaha bavyakira gute, baravyumva bimeze gute? Ivyigwa barabishima kuko ni intambwe ndende bari bamaze iminsi batazi gusoma no kwandika. Hari icyo baza kuvuga bibamarira kumbure? Benshi bahari abazi kwandika amazina, kwandika amanimero y'amatelefone, no kwitaba neza akamenya hafi yonda kubera intuzeye ibiharuro abibona. Yego. Hari akamo mwotera kumbure abadahurumbira ibyo vyigwa? Karahari. Mbega mubigisha kuri buntu canke barariha amafaranga? Ni ku buntu dufashije n'iki kigo Kafeme ngaha. Niko murigisha nta ntambamye nkura nazo? Intambamye zirahari, mugabo ziterwa yuko twigisha abantu bakuze. Urazi kwigisha abantu bakuze biragoye, ariko kubera arizo batwigishije dutegereza gukurikirana, turagerageza tukabi. Umuhinga yatunganije ico cigwa nawe nyene yagize ico ashikiriza. Muyaga umushinga naye Hamisi Clement, tangwe n'umuntu anonosoye ibintu byerekeye inyigisho zo gusoma no kwandika. Ndazifashanya n'amasosiyete atari make, amashyirahamwe menshi. Rimwe iyo bankeneye barantumbako, hanyuma tukabafasha mu byerekeye kwigisha, kunonosora ubwenge bw'abameshakiyago, cyane gukurikirana inyigisho zabo, gutanga impanuro, n'ibindi bimwe byo kugira ngo inyigisho zigire intumbero ijanye n'ubuhinga bwa none mu byerekeye inyigisho zo gusoma no kwandika no guharura. Muri kahise hari ubuhinga butatu uko byagiye birakurikirana. Hari icyo twita ubuhinga bwa kera, novuga mu Gifaransa alphabétisation classique ou traditionnelle. Aho kera twabona abantu babiri, umwigisha ku ruhande rumwe, ku rundi ruhande umwigishwa. Rero umwigishwa yategerezwa kumira ivyo umwigisha muhaye. Iyo twayibona kera nko muri Yagamukama abapatiri bariko barigisha abantu kugira basome Bibiliya, bakwigisha ubuhinga, bakaza barasubiramwo ivyo bababwiye. Ubwo buhinga rero ko bwagiye buratera imbere, hariyo ubundi buhinga bugira kabiri twita ubuhinga nkaburabwenge, bukabura ubwenge bwashyizweho n'umuntu wo muri Brazil yitwa Paulo Freire.
mu gifaransa ni alphabetisation conscientisante. Paulo Freire yabona abantu abene gihugu baho bavuga ati heraba ni muri imibereho yanyu nyeri meze ntimubona yuko mukwiye guhindura ubuzima kugira ngo miteze imbere. Yahanswe no kubizira agira ngo ariko agumura abantu mugabo barabona yuko anabebajwe ajejwe neza abanyagihugu kugira ngo biteze imbere. Buke rero Paulo Freire buhinga burabandanya ubu duteye ku buhinga bugira gatatu yerekeye kwigisha gusoma no kwandika. Ubwo buhinga bujanye n'iterambere, alphabetisation fonctionnelle. Ubwo rero nibwo dukoresha ubu kuko umunyagihugu ntushobora kumwigisha ibintu bitajanye n'ivyo akeneye mu buzima bwa misi yose. Nko mu Burundi ugiye kumwigisha ibitajanye n'ubuzima bwa misi yose acavuga ati ivyo ne bizoshikana kuki, bizotuma norora kijambere, bizotuma ndima kijambere, bizotuma nijukira amashira hamwe kugira amenye guharura umwimbu wanje, bizotuma nshobora gufata ivyegeranyo mu manama yendi mwishira hamwe. Ibintu byose bijanye n'ubuzima bwa misi yose bizotuma ngira isuku. Ibyo byose rero birimwo turabibwira nk'abantu hari kete twatanze akarorero ko ba muri Aziya hari abantu bari bagiye kubahimiriza ngo yige gusoma no kwandika, baca babandikira ikete ati ivyo mugiza gutwigisha nibiki, aco bizotuzanira, bizotuma duhindura ubuzima tuja mu iterambere nyakuri. Nimba bizotuma tugira isuku, nimba bizotuma twiteza imbere, nimba bizotuma tworora kijambere, nimba bizotuma tuzima kijambere, nimba bizotuma twijukira amashira hamwe, aho rero tuzoza. Atari ivyo ntimuzotubona. Urumva rero ubwo buhinga nibwo rero buriho bugezweho twita alphabetisation fonctionnelle. Eklezia Katolika izikatigisi mu mengo yagamukamwe bariko barazikuraho. Rero mengo henshi barazikuyeho kugira abantu bijukira amashuri asanzwe, kuko hari ikigo mu kugwego w'igihugu kijejwe abo bandi abanyagihugu batazi gusoma no kwandika no guharura. Rero uburyo bubonetse abo nibo babijejwe. Naho amashuri yagamukama barayahaye amashuri. Igwiza Katolika yarabihevye ubu nta bacaja ku ishuri katikisima yigesha kuntu abantu bazi gusoma no kwandika no guharura ntibakibigisha nka kwa kundi byari byakera barahinduye. Ubene gihugu mwigisha ntawagera ku rwego nabo bakashobora nko kuvuga ati nanje nubo mwigisha rega murasubira inyuma aho mukaraba ko inyigisho mubigisha koko ari cyo zibamariye. Ego hariho intambwe zitatu zerekeye kwigisha gusoma no kwandika no guharura. Intambwe ya mbere no kwita mu Kifaransa pré-alphabétisation. Pré-alphabétisation na baremesha kiyago iyo tubigishije bagenda bakabanza bakaraba bakorana nabo mu ntwara bakamenya ngene abantu batazi gusoma no kwandika nyene bangana, bagahimiriza abantu bazoza gusoma no kwandika no guharura babishaka bavyifuza, bakabandika bagategura ibibanza bakarondera ababafasha. Kuko iki kigo cyo kirafasha abantu bo ma province ane nabonye aho baheje kwandika bacagira ikirangaminsi rero bakiteza gukorana nabo bantu bazokwigisha n'amasaha baza kuyumvikana. Umuntu akuze si umuntu wo kwitondera afite utuko twicakora. Iyo ni phase ya mbere novuga. Phase ya kabiri rero nico bita alphabétisation proprement dite, kwigisha gusoma no kwandika izo nyere baza gukora bagacatanga kwigisha. Rero inyigisho mu bisanzwe bakurikije neza ubuhinga twabigishije zizakumara amezi 3.5 canke arenza 4, kuko tutekanya yuko biga kabiri mu ndwi ku mwanya bumvikanye nabo bigisha, uko icigwa cyo kwigisha gusoma no kwandika kimara amasaha 2. Turavye kamere y'umuntu akuze ntiyorenza amasaha 2 kuko usanga nizo nyigisho atazikurikiye atazibandanije. Iyindi ntambwe igira gatatu niyo ijanye n'ikibazo ciwawe, nico bita intambwe ya post alphabétisation. Izo nyigisho kugira ngo zitsimbatare bizogenda gute?
rero abaronse impapuro z'umutsindo tuca tubahimiriza kuja mu mashirahamwe kugira ngo bya bindi bize babishire mu ngiro, bamenye gusoma amakete, bamenye kuharura n'ibindi. Aho babise uburyo hari amasandugu icyo bita mari bibliothèque irimwo udutabo duteguwe n'ikigo n'igisataje ku rwego rw'igihugu. Hari na programme nshasha imaze kuza iyo buvuze post alphabetisation kugira ngo ivyo bize ntibice imfa gusa.